Nshuti bagenzi turabaramukije. Imyaka 3 irarangiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yongeye kwizerwa n'abene gihugu ngo arongora Burundi n'abarundi aho hari kwigenekerezo rya 20 imyandagaro umwaka w'ibihumbi 2015. Mbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, kubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kugwanya ivyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabanyagihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Republika y'u Burundi. Petero Nkurunziza nyabanga yakuigihugu mu manga. Petero Nkurunziza. Nshuti bagenzi turabaramukije. Nkuko vyama vyabaye uko amezi 6 aheze, leta y'u Burundi yaragiye mu mwiherero w'imisi 2 urongowe na kizigenza wa leta y'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, aho hari mu ntara ya Gitega. Uwahoze ari umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yaratubwiye ivyahakorewe. Icyo gikorwa cari gigamije kurabira hamwe ivyaranguwe mu byo mwiherero waheruka mu kwezi kwa Kigarama mwaka wa 2017. Hari ibitari bike bari basavye umwe wese yuko yogenda gutunganya kugorora mu mabanga ajejwe ya misi yose. Ivyo rero bikaba byasabwa abashikiranganje ko baca babikorana nabo bayobozi bakuru bibisata usanga harimwo nk'ingorane zikunda gushikirizwa mu gihugu, usanga harimwo ibintu bijanye n'uburyo usanga akazi barangura gatuma abantu bidoga. Rero igikorwa cejo cari ico kwegeranya bafatiye ku vyegera by'umukuru w'igihugu, ubushikiranganje bwose bukukira cegera cy'umukuru w'igihugu mwumwe, bagashira ku rutonde ati mu byo bari bapfunditse ku mushikiranganje runaka hakozwe iki, intambamyi zabaye izihe, icyo gikenewe kugira ngo bive mu nzira nibi. Rero muri rusangi byaranegereje yuko basanze haragize intambwe cyane ikomeye yuko impanuro umwiherero muri Kigarama mwaka wa 2017 bari wabatekereye benshi baragize intambwe iboneka. Harabaye n'umwiherero kubagize leta y'u Burundi aho umukuru w'igihugu yatanze impanuro z'inkoramutima nkuko Philippe Nzobonariba yabitubariye. Sanze na muri rusangi abashikiranganje barakoze neza cyane, hanyuma baracitse ku ntambwe cyane cyane bijanye gufata ingingo atawagiye arahigimanga umukozi kanaka canke umuyobozi mu gisata kanaka ngo atinye kumufatira ingingo zikwiye. Hanyuma ikindi cya kabiri rero cyakurikiye kiretse ivyo bari bajejwe kurangura bashoboye kubishika ko bino bikaba biragoranye kubera zamvo twavuga mugabo barakabazi biri imigambi ko babikura mu nzira. Igikorwa rero babahaye nuko umwe wese avuye muri uwo mwiherero ariwe atanze urutonde rw'imigambi yihutirwa wenye nabona haherereye azoshira imbere. Nyene cyo umukuru w'igihugu aratanga impanuro zimwe usanga mbere zijanye n'ivyo binshinze yonyene. Hari nk'ibijanye nk'igikorwa yasabye cyane ashimitse yuko abashikiranganje bahurira ku murimo usanga basangiye ikivi kimwe canke bahuriyeko yuko boshira imbere kenshi ikintu citwa kwegera abanyagihugu, bijya bita go descendre sur terre, kuduga kugendera bene gihugu hamwe, kandi babasabye yuko bogenda bajanye kandi bakashikira abanyagihugu bajya bita bato
no kuvuga ibice byose by'abanyagihugu bakababaza ibibazo bari kumwe. Ico kintu yagishimikiye ko cyane kandi bakirinda kuza barakoresha mvugo z'ibintu by'ubuhinga buhanitse, bakoreshe ikirundi. Bwa kabiri barasaba yuko cyane cyane mu migambi y'abenegihugu umugambi w'uburimyi yuko bawuhagararira cyane bafatiye kucigwa umuhinga igihe mu nama yagizwe ibukirasaza ari umuhinga yazobereye cyane mu migambi y'iterambere ry'abenegihugu ifatiye ku burimyi yabikoreye cyane imyaka itari mike mu gihugu ca Kongo, muri Cameroon, muri Togo, rino mu Burundi, akaba yaraje kwarekesha iyo migambi ijanye no guha agaciro uburimyi ufatiye hasi, ufatiye mu buryo abenegihugu bonyene bafise. Inyuma y'uwo mwiherero umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye icese umugambi mushasha w'iterambere ry'igihugu. Ubaye ubwa mbere mu mateka y'igihugu cy'u Burundi aho abahinga b'abarundi bonyene ubwabo bashika ku 70 bategura umugambi w'iterambere ry'igihugu uzomara imyaka 10 kuva umwaka w'ibihumbi 2018 gushika umwaka w'ibihumbi 2027. Iyo ni intambwe ikomeye mu bwigenge bw'igihugu nk'uko kizigenza wa Republika y'u Burundi yabivuze. Tubanje gushimira Imana mashobora byose yaduhaye igihugu ciza kandi yama ituje imbere mu irangurwa ry'imigambi myiza itandukanye. Nihabwe icubahiro imisi yose na hose. Haraheze umwaka urenga tugenye umugwi w'abahinga bajejwe gukurikirana no gutanga intumbero mwiyandikwa ry'umugambi w'iterambere ry'igihugu cacu uzomara imyaka 10. Twisunze icegeranyo c'abahinga twaragenye umugwi wagutse urikiyemwo abaserukira isata byose by'igihugu mu ntumbero yo gucija nino integuro z'ibikorwa by'iterambere mu gihugu cyose. Hari wo kwibaza ati mbega ni kuki twahisemwo integuro y'umugambi w'imyaka 10 aho kugira imigambi migufi nk'uko vyahora bigenda mu bihe vyaheze. Inyishu si yindi nuko Burundi bwateye intambwe ntibukira igihugu kibaho ku munsi nko mu bihe by'umutekano muke. Igihugu gisasagayemwo amahoro n'umutekano gitunganya imigambi miremire ifatiye kwiyerekwa no kubona kure. Abakirongoye ntibiyumvira abana babo gusa ahubwo biyumvira abuzukuruza n'iteka ry'u Burundi, bisigura ko imbere ari heza cyane. Perezida Nkurunziza yarakeje abo bahinga bateguye uyo mugambi ni mumwumvirize. Kuri no munsi rero turamutse dushikiriza tukongera tugatanguza ku mugaragaro uyu mugambi nakaryo keza ko gukeza no gutera intege abahinga bahuje umutima n'inama bagasenyera ku mugozi umwe mu vyiyumviro vyiza n'ibikorwa bitandukanye. Turakeje abo bahizi b'abarundi badushikanye kuri umugambi mwiza, tubakomera amashi. Banya kuba mwese mukoraniye ngaha batumire bahire. Bubaye ubwa mbere twiteguriye umugambi w'igihugu w'iterambere wizwe ukanonosorwa n'abarundi ubwabo. Uwo mugambi w'imyaka 10 kuva mu mwaka wa 2018 gushika 2027 tubukesha abahinga barundi 70. Kuva ubu baba bifuza kuzana imitahe mu Burundi canke kudusahiriza mu migambi itandukanye bose bazokwisunga uwo mugambi nkomoko w'iyindi migambi. Turashimishwa no kubona ko uyu mugambi wemejwe ku mugaragaro n'inama shikiranganji igenekerezo rya 2019 ruheshi uyu mwaka wa 2018
ubushikiranganje bwose bwize leta y'u Burundi bwaciye butangura ko wisunga mu nteguro z'ibikorwa biriko birarangurwa mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu cacu. Uyu mugambi w'igihugu ugiye gushirwa mu Kirundi kugira ngo abe n'igihugu bose atari mavuyemwo bawutahure bawugere gwabo koko. Uzocuba kimwe mu bigabane bigize za nyigisho zo gukundisha igihugu abene igihugu. Ni nabo ba mbere badushira mu ngiro umugambi gusumba abandi bose. Turararitse abarundi b'inkerebutsi ngo batangure kwigisha ibi muri uyu mugambi no gushira mu ngiro gutyo dushobore gushika kwihangiro y'umurindi urenga 10% ku mwaka mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu cacu. Twabe tuzirikana ntajyo wamwe wibutsa ngo akimuhana kazi imvura ihise. Iyo n'ingingo ihambaye barundi dufashe kugira dushobore gushira mu ngiro neza uyu mugambi dutanguje ku mugaragaro uno munsi. Dutegerezwa kumenya biwugize bikuru hamwe n'amahangiro yatekanijwe mu gisata ku gisata. Dutegerezwa kandi kuzirikana ko n'uru rundi rugamba dutanguje rugiye kumara imyaka 10 ruzodushikana ku kwikukira nyakuri aho abarundi bozokwigaba bakigaburira. Vyongeye basokuru bari yamaze ngo ntawe utewe iteka atekewe mu byatsi. Ngo abarundi bamye barya bakaravye kandi Uburundi burageze mu bigero. Tegera umukuru w'igihugu. Turasubiye kumenyesha ko tutazodohoka kwiteka ryamye riranga abarundi kuva na kera narindi. Abarundi bamye barya bakaravye kandi ntibigeze barya ibitagabuye. Ndizokwigera twemera ifashanyo intererano canke ingurane yoza itosekaza iteka ry'u Burundi canke ibungabanya imico myiza n'imigenzo myiza by'abarundi. Twarazwe n'abasokuruza bacu ari abavyeyi bacu twakomotse ko tubarawe n'Imana. Nta numwe ashobora canke tuzokwemerera ko dutandukanya nabo bavyeyi bacu n'Imana yabaduhaye. Mu kubandanya binovora imyaka 56 irangiye Uburundi bwikukiye, nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaruguruye icese ivuriro ritoya ry'Iburiza muri komine Buraza aho ni mu ntara ya Gitega. Rikaba ryubatswe ku buryo bwa kijambere, rikaba kandi rifise ivyangombwa bikwiye aho bakirira abavyeyi, aho bacandagisha ibibondo n'igisata cyo kuraza abarwaye eka naho bapima indwara zitandukanye. Si ivyo gusa, no muri komine ya Bukirasazi mu ntara ya Gitega nyene umukuru w'igihugu yaruguruye ishure shingiro rya Muremera. Ni ishure rigizwe n'amasomero 9 hamwe n'ibiro vy'umuyobozi. Inyuma y'ico gikorwa nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaritavye inama yo gutanga ivyiyumviro kuvyerekeye imigambi y'iterambere ry'igihugu, aho abarundi bo nyene ubwabo basigaye bandika ibitabo vyerekana ingene Uburundi bwahezagiwe n'Imana. Hakaba hasigaye gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo ibikorwa vy'iterambere bishirwe mu ngiro. Imyaka 3 irarangiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yongeye kwizerwa n'abene gihugu ngo arongore Uburundi n'abarundi. Aho hari kwigenekerezo rya 20 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015. Sebarundi yarashikirije ijambo ni muri tege yompi. Barundi kazi inshuti z'u Burundi. Tubanje gushimira Imana mushora byose yamiziga mu Burundi n'abarundi kandi idushikanye kuri uyu munsi aho turamutse duhimbaza imyaka 3 iheze
abarundi basubiriye kwitorera inzego zizobarongora gushika mu mwaka wa 2020 nihabwa icubahiro birayibereye. Hari ku ikirekezo rya 20 Myandagaro umwaka wa 2015 aho twashikira icese amabanga yo kurongora Burundi inyuma y'amatora yabaye ku mugaragaro mu mutekano no mu kwidegemvya ntangere. Kuri no munsi turamutse duhimbaza imyaka 3 irangiye dusubiriye kwizigirwa n'abarundi isinzi ijambo dushikiriza gerekeye abene igihugu bose abari mu migambwe n'abatari mu migambwe kukaba nkako twatowe n'abarundi baturuka mu migwi n'imirimo itandukanye kandi twarahiye ko tuzotwarira abarundi bose. Birahimbaye cyane ko duhimbaje uyu munsi mukuru mu gihe amahoro umutekano n'impore bisasagaye ku mpande zose z'igihugu cacu abantu bishira bakizana kandi bitaba imirimo yabo atankomanzi. Ibyo tubikesha ingendo nziza yo gusenyera ku mugozi umwe isigaye iranga abarongozi mu bisata bitandukanye abajeje umutekano abajeje ubutungane n'abene igihugu. Turabakeje kandi turabakengurukiye ni mukomere ku muheto. Tuyiyemeje kunywanisha abarundi gushira imbere ya vyose urukundo ukuzuzanya no gusabikanya ibikorwa imigenzo myiza ukubahana umuntu wese akajya ibyo abiri akuya. Twifuza ko abarundi bozirikana kandi bakagendera ubumwe bakama bibuka ko basangiye uburundi ari bwo buraro n'uburamuko basangiye gupfa no gukira ko ari bo babazwa iby'igihugu cabo kandi ko kuba umurundi ari iteka Imana yaduteye tugaheza tukama twirinda kuyimanuza. Benshi baracavyibuka amatora yo mu mwaka wa 2015 yagenze neza cyane abene igihugu bakunda igihugu baratamba baratarika abansi nabo aho bari hose barajumararirwa babura ayo bacira nayo bamira. Abari biteze ko tumaramara tukiha amenyo y'abatwenzi nibo baruhiye kumaramara. Bari bibagiye ko umwansi agucira icobo Imana ikagucira icanzo kandi ko agati gateretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga. Vyongeye litwahengeshanije kwama dukebura intumva ko bazotega imitego uburundi n'abarundi ari bo bazoyigwamwo. Nejo bundi mubimenyere ko uwuzohirahira agashaka gusambura inzego zitorewe n'abene igihugu azokwamagwa mu mitego azoba yateze wenyene. Imana yo mwijuru niyo cabona. Turamaze kandi gutegera akamaro k'igihugu catwibarutse kikaturera kandi kikadukuza tukamenya ko dukwiye kugisubiriza mu ndumane mu kugikunda kugikorera kukibungabunga no mu giteza imbere kugira ngo tuzokirage abo dusize gitunze gitunganiwe kandi kirangwamwo iteka ritekane. Umuryango w'umukuru w'igihugu warateguye igisabisho c'imisi 5 y'amashimwe mu gukengurukira Imana ku kungene yazigamye Burundi n'abarundi muri iyo myaka 3 irangiye. Aho hari kwigerekerezo rya 2022 Myandagaro muri komine ya Buhiga mu ntara ya Karusi. Ico gisabisho cuguruwe na Defire y'Agakura ni mwirabire. Urwaruka rw'Abadiventiste b'umunsi w'indwi turasabiye abantu bose bari hano gusoma no kwiga ijambo ryawe kuko ari ryo tanguriro ry'ubwenge mu buryo bw'umwihariko. Uduhezagirira umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe. Nyuma y'ukamisi abase inyuma y'integuro nziza yo kugurura ibi birori aba bana bagiye kuzana abandi bose bari inyuma zabo. Aba bana basubiye inyuma bajanye n'umurongozi wabo niyo muri Samuel bakaba bagiye kuzana urundi rwaruka nk'uko mubona bahagaze hari inyuma. Abo bana nk'uko ari gisata ca mbere gitangura ibindi bisata ni nabo nyene baje kugira ngo bashobore no kugurura ibi
ukurikira imbere zabo. Piga makofi kwa Mazeli kelele. Umwana w'imyaka 4, umwana w'imyaka 5, hanyuma agashobora kuba afise ubuhinga nk'ubu by'ukuri si bya bose. Aba mubona inyuma zabo bambaye amashati yera n'amajipo canke amapataro y'icyatsi kibisi bakora n'ibintu by'igitangaza. Saluto, saluto, one. Yumva kandi n'abantu bitwa abashakashatsi nabo baratozwa neza muri bwa buryo nababwiye, kuko barigishwa uburyo bwo kubaho, barigishwa uburyo bwo kugorora umubiri by'igitangaza. Saluto, saluto, one. Barakoze cyane umugwi w'aba ambassadeur intumwa, akaba ari umugwi ugira gatatu. Nabo bafise ivyigwa bidasanzwe biga, kuko bafise impapuro z'ivyigwa zishobora kurenga amajana 7. Bariga ubuhinga bwobo budasanzwe, na cyane cyane iyo bageze ku kwiga ibijanye no kumenya icyo bita astronomy, kumenya ubuhinga bw'ikirere, kumenya n'ibindi bijanye n'ibidukikije, bavyiga muri uyo mugwi nyene. nivuge n'izina ko imbere yacu niba muzigamye w'ishengero yaremye. Amen. Ambatambiraho ni buke buke. Komine gitaramuka, komine gitaramuka, haleluya. Komine mukuma, Yesu nashimwe. Amusimba rero turabe komine mutumba, turabe. Komine Gihogazi, haleluya. Amusimba Gihogazi, simba turabe gutya. Turabe. Ukomeze muhereze simba rwose. Haleluya. umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabanje gusenga. Kuri uyu munsi mwiza, umunsi udasanzwe watwongeye ngo tubeho, turaguhaye icubahiro cyose mwami w'abami, muremyi w'ijuru n'isi. Turagushize hejuru, Imana yaturinze ikatwegeranya uyu munsi ngaha ahantu muri kino kibanza, kugira ngo tuyishime, tuyishire hejuru, tuyitazire. Uhoraho Mana nyen'ingabo, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishigwe hejuru. Wewe uganza abaganza, wewe uriho, wewe wamyeho, uriho kandi uzohoraho. Icubahiro nishimwe ni ibyawe. Turaguciriye bugufi twese abarundi, abashoboye kuba ngaha n'abatari ngaha, twese tubanje kugucira bugufi, kuko ari wewe wera, ari wewe ugororotse, kandi ari wewe ugira neza ibihe byose. Turaguciriye bugufi, tubanje gusaba imbabazi imbere yuko twinjira muri iki gikorwa nyezina. Wa munsi twari turindiriye, bya bihe twari turindiriye, turaciye bugufi, turasavye imbabazi, dusavye ngo amaraso ya Yesu Kristo yoza ico y'ibyaha, adutwikire, atweze, adutunganye. Uhoraho ngo ubonye ko amaraso n'umucira urubanza rubi, ariko mwita ugororotse. Natwe rero mw'izina rya Yesu Kristo turasavye ngo ayo maraso atwikire umurundi wese, mbere n'abanyamahanga bose bari muri kino gihugu cacu.
atweze adutunganye yeze imitima yacu yeze ubugingo bwacu naba ari twebwe tugaragara ariko tubonekere mu mbabazi zawe tubonekere muri Kristo Yesu. Mana yacu nziza twaragucumuye ko mu bitari bimwe mu byo tuvuga turandura mu byo dukora ugasanga twakoze ibitaguhimbara hari n'igihe mwami tudakora ibyo wagomba ko dukora. Mana yo mwijuru mwami mu byiyumviro turandura turakwinginze imbabazi zawe zibe ku barundi bose abakuza bato Mana twese amaraso yawe atubonekeko imbabazi zawe zitubeko. Urakoze Mana rero turi ngaha turaje uhoraho twebwe umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turagushima kandi nico cyatuzanye nico cyatumye dutumira bene data turavuga tuti twese hamwe turafise impamvu yo kugushima watugiriye neza nk'umuryango waratuzigamye turagushimiye cyane gose mbere nk'abarundi waraturinze turagushimiye cyane iyi minsi tuzoyimara tugutambira tuvuga ubukuru bwawe dushira hejuru izina ryawe kuko watuzigamye ukatuzigamira n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Turagushimiye mwami uyu mwaka ugira gatatu urangiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi azigamwe abarundi bazigamwe n'abandi bamufasha kurongora bazigamwe. Turabigushimiye mwami warakoze mwami kuko ari urinda intambuko zacu uko ari wowe utugwanira intambara z'uburyo bwose warakoze icubahiro kibi cyawe uhoraho urabana natwe rero muri kino kibanza uratugirira neza muri byose mwe muyera umurongozi mwiza uraturongora mu bikorwa byose. Mana turashaka kubona ubwiza bwawe turashaka kubona ubwiza bwawe turashaka kubona ubwiza bwawe mwami mu bushobozi bwawe uramanuka utwiyereke uramanuka uvugane natwe mu ijambo ryawe uravugana natwe uramanuka ukiza abagwaye uramanuka ubohora ababoshwe na wa mubi uramanuka mwami ukiza imitima igwaye uzoba ukoze cyane mwami tuze tukwibonere tukwiyumvire kandi turi ngaha turasenga mwami ngo ubushobozi bwawe buze bugende bushikira abarundi bose n'abanyamahanga aho bari muri kino gihugu batazoba bashoboye gushikaha. Turatangaje intsinzi turatangaje kubohoka turatangaje gukira turatangaje ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu niho tubisenze twizeye amen. Hari imirwi itandukanye y'amakorale yarataziriye Imana isinzi ry'abantu baratamba baratarika. Amashi yawe aho nyene Magarira abasenga ikindi gihe cyo gushimira Imana mamagarira abasenga ikindi cyagiye cyo gushimira Imana mamagarira bakozi b'Imana ikindi gihe cyo gushimira Imana mamagarira abasenga ikindi cyagiye cyo gushimira Imana
nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarashikirije ijambo nyamukuru ryugurura ayo masengesho yateguwe ku civugo kivuga giti iki ni gihe cyo gushima nyagushima gusenga nyagusenga no kwakira intsinzi z'Imana. Iyi minsi tuje gushimira Imana kandi si gushima bisanzwe. Muzobona yuko hazoba gushima nyagushima. Hazoba kandi gusenga nyagusenga. Amashimwe tuzotanga hano aratandukanye n'imashimwe twatanze muzobibona. Ugusenga twasengeye hano biratandukanye. Na tuzokunumba tuzosenga nyagusenga. Twazanye kandi muno minsi 5 tuzosengera abarundi muri rusange na cyane abarundi bibene wacu badutereje amasengesho bari mu gihugu cy'u Rwanda nabirukanywe twarabonanye baratubwiye ko twobasengera kuko bafashwe nk'inyagano tuzobasengera bidasanzwe kandi gwe no munsi turabararisa abarundi bose gwe no munsi imisi 5 dusengera abarundi bene wacu bafashwe nk'inyagano mu gihugu cy'u Rwanda kuko barabidusavye hana abandi birukanywe bafisemo baro mwinshi cyane twoje kuraba baratubwiye ko twobasengera kugira ngo imitima yabo iremuruke ko arimo baro mwinshi cyane. Iyi misi 5 rero ntimuze ngaha gusa kuva ngaha mutashe muhera mu basengere mwije mu basengere mu gitondo mu basengere n'umutwaro ukomeye cyane twazanye ngaha anye turafise n'amadosiye menshi tuzozana imbere y'Imana ngaha atuzosengera kugira ngo Imana igirishe ikoze kuri bajya bene wacu. Tuzosengera kandi n'abagwaye ingwara ziri kwinshi. Hari ingwara zitatavugwa kwa muganga. Hari ingwara z'amacakubiri, ingwara z'ubugwanko, ingwara z'ubwibone, ingwara z'ishavu, ingwara z'ubunebwe. Hari ingwara nyinshi cyane zitavugwa kwa muganga zivugwa n'amasengesho. Izo ngwara tuzozisengera. Hari n'izananiwe kwa muganga tuzozisengera kandi Imana izokora ibitangaza. Tuzosengera kandi bihe twimirije amatora mu mwaka 2020 tuzoyasengera dusengera igihugu cacu. Tuzosengera kandi uyu mugambi w'iterambere w'imyaka 10 abarundi twari twitunganirije kugira ngo tuwushire mu maboko y'Imana izi dushoboze kushira mu ngiro bizo dushikare kwindi migambi myiza cyane. Tuzosengera kandi muno minsi ijambo ry'Imana ariyo mpamba y'umutima idufasha urugendo rwiza. Muno minsi 5 tuzoshingira intahe Imana ibihambaye yadukoreye nk'igihugu n'umuryango tuzoshingira intahe. Imana irakunda abantu bashinga intahe, intahe zirakuza abantu. Tuzotazira kandi turirimbira Imana. Hazoba n'inyigisho nkarisha bwenge ku ndongozi no kugwaruka. Twaje kubararikira mwese kugira kigoro ku imbere y'Imana muri misi 5 mu buryo budasanzwe. Tuje ngaha inyuma ya saa 6 tuba tuje gusangira mugandi ipfuza aho zo buri hose muri no misi. Ahantu mu ntara ya Karusi ndumva ari ubushobozi bw'Imana budasanzwe. Uzohasengera bidasanzwe uzoharonka ingomezi z'Imana. Umunsi ugira kabiri waranzwe n'inyigisho z'umupastori w'umurundi aba mu gihugu ca Kenya yitwa Ndaboroheye Emery. Yarigishije kuvyerekeye kugamburukira indongozi. Ati muntu utazi kwicisha bugufi, utazi kugamburukira abakurongora, uragowe. Kanatsinda ngo nta urwanya umurongozi kuko uburongozi butangwa n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijuru n'amajuru n'ivyuhoraho ngo ari kwisi yayihaye abana b'abantu. Twese tubaye landlord cyangwa twese tubaye abayobora inosi nta kubahana ko baguhari. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu umunsi ariko arabagira muri Matayo 6 ngo nimwasenga musenge gutya ngo ubwami bwawe buze kwisi hano kwisi ngo ubugombe bwawe bukoreke kwisi nko mu ijuru. Ubu bugombe bw'Imana cyangwa Yesu yariko atubwira dusenge bwarubuki
ubugombe bwawe bukoreke ku isi no mu ijuru warukeneye iki mbega nugushigwa hejuru mbega urakeneye yuko imirima yawe yotera imbere nibiki ukeneye vya bindi byose warukeneye ni watangura gusengera ubuyobozi ukubaha umukuru w'igihugu n'umutambukanyi we ukubaha n'ubuyobozi bw'amashengero ugaca munsi y'uburongozi Imana izo zikugirire neza Imana izo zigire neza n'u Burundi n'abarundi rero Imana ishaka yuko duca munsi y'uburongozi nitwagira gutyo uhoraho azoheza atugire neza kumbira umuntu wese mwamani ngaha kumbira umuntu wese haleluya umuntu wese mwami amenye kumukunda umukuru w'igihugu nawe nyene yaciye yigisha kuvyerekeye amariba ni mu mutege yompi none murazi imyaka yose yaciye Imana duhezagiye tutazi yuko amazi ya mbere ku isi aryoshe ari Burundi y'abatubizi tuyafata kuraho y'abatubizi tuyafasha kuraho mwaramuzi kuvuga Urundi bwuzuye ubutari butagira uko bungana y'abatuzi aya mariba ngo tuyasibure Imana itaduhaye mu mariba Imana itanga mu gihugu n'abavyeyi bacu nabuzukuruza bacu n'abavyeyi bacu n'abasokuruza bacu agenda amariba uko muri no munsi mumenye ko umuntu wese mu rugo mu muryango mu gihugu mu mugambwe ese twomenya yuko twese niba tubayeho turamariba y'Imana niwigaye ntabwo kuko ugiye kwiga ucumenga Imana yakora mukije rimwe kabiri gatatu menga yataye umwanya niyataye umwanya oya we uririba ubibemwo nifata kutari n'abana bacu tubarire muri iyo nzira nifata ko batari kuko umwana wese afise niriba ry'Imana mu vy'Imana yamutegekanirijemo nyine ubwa tugarutse ku nteguro y'Imana kumariba Imana yari duteguriye yuko azotubera umugisha ega mariba ntabeshaho umuntu umwe amariba nako umuntu iriba ry'amazi uragenda ukavoma ukazoronka amazi yagukwiriye hamwe ukazosezera isi abandi aguma bavoma sivyo iyo umuntu agusibirije ivomo rero iriba bakwishiye n'akazoza burya ari amariba rero yononywe yasibijwe tutayasibuye nabutswe n'abuzukuruza bacu ahubwo bazosinzikara gusumba y'abantu yabazi uburongozi iyo biva niyo bija niyo batongana babazi ko ari amariba ariko aruguruka kuko ubwiza bwayo nagakura reka nshime iyo Mana nyamana kuko ubwiza bwayo nagakura yarankuye mu bubasha bw'umwiza injira mu ruhongore rw'abayo yarankuye mu bubasha bw'umwiza uhoraho Mana yacu Mana nkuru Mana vyagiye mu ijuru turaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turazanye ishimwe rikomeye kuri uyu munsi uri hejuru nyakubahwa tugushimira ko warobanuye kino gihugu c'u Burundi ukagishira imbere yawe kugira ngo mu gihe nyiki kizoba igihugu gitemba imizi z'icubahiro cawe Mana gitemba imbizi z'amashimwe turaguhaye icubahiro kutemeye yuko abansi bagitabagura ngo gitabuke warakirinze nk'umwami w'abami urakizigama nk'Imana isumba vyose kugira ngo amahanga yose yo munsi y'ijuru azamenyere ku Burundi kuri Imana itoranya amahanga ugatoranya ikigaragara nk'itariho ukakigira ikiriho Mana mwami Imana yacu turagukengurukiye ko wemeye ko muri bwa Burundi nyene uyu munsi ugera mu izina rya Yesu Kristo amashimwe yawe ariko arabera muri iyi ntara mwami ya Karusi yo turaguhaye icubahiro turagushimiye kubw'uyu muryango udasanzwe wanyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi
uwo watoye mwami n'umuryango wiwe ukabagira indongozi zidasanzwe mwami Imana ukabanyegeza mwiribanga rikomeye, ibanga amahanga atamenye, ibanga Amerika n'ibindi bihugu bitamenye, ariko ukarimenyesha uyu muryango nyakubahwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana tumenye kuno munsi ariyo mpamvu wabarinze muri vya bihe bibi, muri za ntambara no muri kaga kengegwe, warahagaze Mana urabatabara. None uyu munsi baturarikiye kwifatanya nabo kugushima Mana. So Mana turagukomeye amashi, turaguvugirije impundu, reka ubane nabo muri kino kirengazuba, turagushize hejuru mu nzira zose nyakubahwa. Umuvugabutumwa aja gukora igikorwa cawe, mwami umusiga amavuta ayatigeze gusigwa, umuha ubwenge atigeze kugira, mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo uyu mwaka utararangira, reka amahanga yose yo munsi y'ijuru azabonera ibitangaza muri iki gihugu no kuri uyu muryango wa nyene icubahiro n'umutambukanyi wiwe, ni mu izina rya Yesu Nazareti, amen. Mutaga Pastori Ndaboroheye Emery yarigishije isinzi ry'abantu bariko bumviriza ingene umuntu wese atubahiriza ntasonera indongozi arinda afata co ashitse ko mu buzima bwiwe. The Bible says, Biblia ivuga ngo, if my people atabantu banje who are called by my name bitirirwa izina ryanje will humble themselves baciye bugufi and look and seek my face bakarondera mu nyonga zanje, I will hear them from heaven, nzobumvaho ndi mwijuru, I will come down, nzomanuka, and I will hear them, hanyuma ndabumve, heal their life. Hanyuma ndabakiriza igihugu. You are a Christian, muri abakristo, you don't honor authority, ntabwo wuba burongozi. Amaboko yawe n'intoki zigomba gusaduka kubera guma wandi ati uburongozi ntitubwemera. No wonder hausongi kwa maisha, niyo mpamvu udatera imbere mu buzima, sababu haujui neno la Mungu, nuko utazi ijambo ry'Imana. Neno la Mungu linasema, ijambo ry'Imana rivuga, honors those who are in authority, ati ubaha abaganza, and pray for those who are in authority, ati usengere abaganza. How can you be fighting authority, ne gute ubugwanya abaganza, while the Bible says we honor and pray for them? Mugihe Bibiliya ivuga ngo ububahe unabasengere, because you have died in the spirit, nuko mwapfuye mu mpwemu. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo, pray for those who are in authority, ati sengera abaganza, from the president, kuva ku mukuru w'igihugu, to the law, gushika ku muto, the government, mu burongozi. You are always on Twitter, wewe uguma kuri Twitter. You people of bloggers, abantu bandika makuru, but you are fighting authority. Uri kuragwanya uburongozi. God is about to judge you. Imana igira gucira urubanza. No one will save you, kandi nta uzogutabara. Everyone who fights authority, kubera umuntu wese agwanya uburongozi, a man who fight him, ntabwo ari uwa agwanya, it is God himself. Mugabo ari kagwanya Imana ubwayo. The Bible says, birivuga ngo, there is no authority, ati nta kuganza, that is not from God, kutava ku Mana. Which Christian are you? Mbega uri umukristo nyabaki? You don't know even scriptures. Nta nubwo uzi amajambo y'Imana. You are a man of God. Uri umuntu w'Imana. You are fighting authority. Uri kugwanya ubutegetsi. Yavuze
turashima izina ry'Imana. Kuri igihugu yarataziriye Imana uyo munsi mu kanyamuneza ntangere. Abera banezerewe. Haleluya. Izina rya Yesu. Viva Mara. Viva Mari, viva Mara. Haleluya. Viva Batizura. Oh, viva Mara. Viva Mari, viva Mara. Viva Batizura. Umutima ukomere. Nikori ukiza. Nikori ukiza. Ushonje. Uwaza. Irurushe. Ushonje uwaza. Irurushe. Niryo nkinzo yanje nziza. Iyo inkingira. Nurutare nuwaka. Inzu yanje ntikwe. Inzu yanje ntikwe. Nurutare nuwaka. Inzu yanje abonyene. Twagiye. Siba. Anakura. Oya. Twagiye. 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 Twamanuye amashi. Iwewe wanyitangiye. Iwewe wanyitangiye. Byukuri. Urumani wanje. Urumungera ndagira. Umukunzi nkunda. Urumungere. Urumungera ndagira. Umukunzi nkunda. Iwewe bugingo bwanje. Iwewe bugingo. Uri wewe niho. Iwewe niho. Nangura niba. Nangura niba. Iwe mushitsayo. Oh, nangura niba. Nangura niba. Nangura niba. Iwe mushitsayo. Igarage. Ku munsi ugira gatatu Pastori Ndaboroheye yarabandanije inyigisho kuvyerekeye gusonera uburongozi. Abagenda bakurikira ivya kameremere kabo. Abagenda bakurikira ivya kameremere kabo. Bifuza ibihumanya bagakengera abaganza. Bagakengera babaganza. Abo ni bande baopoza barebele watu wabataki kukaa chini ya uongozi. Abantu badashaka kwicara munsi y'uburongozi. Barakengera babaganza bakabatuka. Ntacyo batinya. Erega abo bantu ntacyo batinya. Ntibakugwa kwijambo. Ntibakugwa kwijambo. Ntibahindishwa agashitsi no gutuka abanyacubahiro. Cyo batinya n'Imana ntibayitinya. Kuko utuka umuyoboye ntabatinya n'Imana. Uwo rara dutabaye. Uwo rara tabaye abarundi. Uwo rara tabaye abarundi. Sebarundi nawe nyene yarabandanije inyigisho yerekeye amariba aho twabona ingene ishari n'inzigo ari ibintu bibi cyane. Ndagiko cyo muri kandi ejo bundi hahise cyo turafurura amariba hanze naho tuba tuti turakora tuyishubahiro Imana mugizo ashingiye hari abantu bahaguse barabitera ibyatsi n'umwana waserukiye abene igihe kubato bashinga amateka ndiyumvira urumva utakaza amariba ibajyambere rya bitwaronse ryo Burundi n'umwami wa mbere yahishuriye iyo banga yuko ibwambira ari Imana aci imyaka ingahe amariba arafutanganywa kugeza naho yishimye y'abantu ati Imana twishime y'Imana si bino munsi Uburundi bwatanguye ku nshingano y'Imana umwami wa mbere narushatse icibwo Imana umwami n'integuro y'Imana utone bw'Imana abantu bandishwe amariba turasibanga none sibanganije ibajya Imana ariko ibyo gisigaye Imana ishimwe twari tuyisibuye birakomeye ndavuga ko batangariza neza yuko Imana yibaza gukora ibitangaza
ubu rero ko yasubijwe iteka ryayo mu bwami bwayo mu Burundi ngiye kuyizindura ibyo yakoze muri kanisa none bigiye kandi hano usanga baboshwe n'urwango umuntu akanga umuntu ejo narabivuze mwifata ibyoroshe naratanze ko ndigisha byo kuzirikana igihugu amariba yatobekaye akameremere umuntu kafata umuntu nimusangiye itongo nimusangiye umuryango nimusangiye ikintu na kimwe nta deni agufitiye akirenganira uca musimbira kwacu mwica ubwo wisho muvukana murundi mwene wanyu cyangwa akirenganira gusa ukamutuka nimusangiye itongo nimusangiye nta deni agufitiye ukamutuka umutukira iki abantu bakirigo baratukana muri mu marezo sosio mukibana abantu bava he bajaye kandi ngaha bariho baruzuye uri kuratobo ivomo ryawe ujya mugenzi wa muri kumujya ujya niriba Imana guhaye uri tose kaze usuka mw'ivyo mwibivu ndabwira ngaha kwisi nta muntu numwe yikwije ariho nta numwe hari kwikwije nta niyure kiba kwire gihari ntibaza babeshe kuko umwe wese niriba ry'ubundi umusirikare ndamukeneye kuko sinogera kuja muri ibingo je n'ubindi umukozi wo mu gikoni ndamukeneye umurimi ndamukeneye umuguzi atunga ndamukeneye umukozi w'Imana ndamukeneye turakiranira dushobora gusibura amariba utazi igituma asiba ngiye bituma amariba asiba reka twereko tugende rero kuyasibura tuzi uko tubyifatamwe yacu uvyagiye mu ijuru turaguhaye icubahiro kuri uno mugoroba wongeye kudutera iteka twebwe abasavyi bawe kuri uno mugoroba tukaba turi hano ku munsi ugira gatatu tuzanye amashimwe yo kugukengurukira ingene watuzigamiye nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu ukazigama igihugu cacu ukazigama abarundi n'uburundi ukagenda uturinda ivyago ukagenda uduha amahoro uduha umutekano ukagenda uduha intsinzi udukura mu bwiza udusira mu bundi turagukengurukiye turagushimiye kuri uno mugoroba ko wongeye kwemera ko tuguhimbaza ngo dutange ikimazi kivuye ku mitima yacu abakoraniye hano iri shengero ryawe ibikorwa byose bikorerwa hano turabikuragije byose bikore nk'Imana tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen 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 amen. Umutaga pastori Emery Ndaboroheye yarigishije ubugira kabiri yerekana ingene gukizwa be no kwakira agakiza bitandukanye. Umwanya muto natani ongeje wa tofauti ya kuokoka na kuzaliwa mara pili. Ndashaka kuvuga itandukaniro hagati yo gukizwa no kuvuka ubwa kabiri. Alafu tuombe. Hanyuma tuce dusenga. Kuokoka ni nini? Mbega gukizwa niki? Zambi ni nini? Icyaha niki? Zambi maana yake icyaha gisigura wenye wako wanaandika what's the meaning of a sin? Abariko barandika icyaha gisigura iki? Zambi or sin icyaha means to miss the target. Bisigura uguhusha intumbero. Yes. Zambi maana yake icyaha isiguro yacho to miss the target. Bisigura guhusha intumbero. When the devil is trapping you, iyo shatani ariko aragutega, he wants you to sin. Ibishaka ngo ukore icyaha. His main agenda, hanyuma ikibigamije, he wants you to miss the target. No kugira ngo uhushe intumbero. Which target? Mbega iyo ntumbero niyi? Of why God has created you here in this world. Iyo ntumbero ni impamvu Imana yakuremye hano mu isi. Every person who is here, buri muntu wese ari ngaha, you didn't come here by accident. Ntabwo mwaje kubigihamana. But God brought you Imana yabazanye so that you can fulfill his purpose. Kugira ngo mushitse ubugombe bwiwe. The same God, iyo Mana nyene, she loves the pure
hearts. ikunda imitima yejejwe. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo blessed are the pure heart, ati hahiriwe imitima for yejejwe. they shall see God. Kubera izobona ubwami, kubera izobona Imana. Without purity, kubera ukwezwa, you cannot see God. Atakwezwa ntushobora kubona Imana. Sin, zambi, icyaha, to miss the target. Icyaha kigutera guhusha intumbero. Kwa hiyo kama uko hapa, rero uri ngaha, unajua kuna kitu inakusumbua, ukaba uzi ko hari kikugoye, labda wewe hujawahi okoka, urashobora kuba utarakizwa, labda wewe unasumbuliwa na familia, urashobora kuba utejwe ingorane n'umuryango, kila siku ni wewe tu, buri munsi ni wewe gusa, unashinda kwa wachawi, ukaguma mu bapfumu, unashinda kwa waganga, ukaguma mu bavuzi, kwa waganga, mu bapfumu, wewe umeteseka na dhambi, labda ni ya ulevi. Yesu anataka kutengeneze. Siku moja nilikuwa katika mkutano kama wewe, nilikuwa nimesimama huko ndani, mhubiri akahubiri, mhubiri akahubiri, na mimi nikatubu, na leo mimi niko na hubiri. Inawezekana wewe mwenye uko hapo miaka 5 ya mbele, wenda utakuwa unasimama hapa unahubiri, lakini kusudi umtumikie Bwana inahitaji ubadilishe maisha yako, uyampatie Yesu. Yesu anakupenda. Hivyo hivyo venye uko, Yesu anafungua milango. Yesu akuchukii. Yesu ana kabila. Yesu angalii dhambi. Alisema njoo, mlango uko wazi. Umukuru w'igihugu yarataziriye Imana bishemeye aho yariko arashimira Imana ingene yazigamye Burundi n'abarundi.
haleluya byose bigenda neza haleluya banya icubahiro mana mushobora byose banya kwa mwese mukoraninga mwese mucubahiro Imana yamuhaye soye kuramutsa mwese amaro y'Imana ubumwe bikorwa iterambere no gutungana mu gihugu cyacu Burundi no mu ntara nziza cyane ya Karusi dukunda cyane baje gushimira Imana yuko n'umugoroba mwiza Imana dukoranije ubugira 3 n'umunsi ugira 3 ngo tuze kwishimira mbanze nshimira Imana mushobora byose kwa tuzigamye amahoro namwe kwaziga amahoro igihugu cyacu Burundi cyaba gitekanye yo Mana yacu nihabwa icubare tuyongera amashi turabashimye mwebwe kandi mwaje uno munsi kugira ngo muzo dufatikanye natwe ko dushimira Imana ngishingo cy'umuryango wacu usura bashimiye cyane gose kugigoro mwakoze tuguma dusaba Imana ngo kigoro mwakoze ngo Imana ikandike muca gitabo cyayo ntibagiranwa ibaharure ko kugororoka wese za kigoro Imana izimukire ko kuri we kubana biwe kubuzuko no kubuzukuruza ku gihugu cyacu cyo Burundi no kuri Afrika no kwisi nzima barongo umugisha nabasezeranye ko no munsi rero hari nta igice cyambere cy'intahe ngomba kubashikiriza no munsi ubwa mbere tuvana umwaka uheze mu kwezi kw'icenda ngira nshimira Imana yuko kugeza no munsi igihugu cyacu cyo Burundi Imana duhaye amahoro umutekano n'impore tuyikomera amashi Imana yacu ijambo ry'Imana tubwira ngo iyi Imana idateramiye igihugu abateramye boteramira ubusa baba basirikare ba polisi n'abandi bose bagize icyo bakora bw'umutekano bashobojwe n'Imana mushobora byose atari Imana byo boshobora no mwaka ndashimira Imana y'uko heze nta bantu bahunze buye nta kintu kibabaje twaraciye mu bigoye kandi ko n'abanyakarusi mubizi iyo umuntu ahimvye amahoro n'umutekano ucubona n'ibintu bisanzwe ugatamwa no kwidogera ibyo ufise muri ayo mahoro n'umutekano muga mugihe amahoro n'umutekano bibuze vya bindi wahora wibaza ko ari bikeye ufise ubara ukuntu bitwara nibwo bwa mbere twagize amatora ata Burundi ariko arahunga ahubwo bariko barahunguka ku bwinshi kandi bidufasha kuduza ubutunzi bw'igihugu cyacu cyo Burundi ano mezi ndababwira no mwaka turimwo ano mezi atandatu ya mbere yaheze amafaranga twinjije mu kigega cya Uberi ntiyari bwigera yinjira mu gihugu cyacu cyo Burundi hano gushimira Imana ndashimira Imana kandi kuno mwaka ku ruhande rw'iwanje Imana duhaye amagara meza cyane indongozi dusangiye kurongora igihugu Imana zihaye amagara meza cyane no kubishimira Imana ahubwo Imana mu Burundi yaduhaye iterambere tuyikomera amashiyo Mana yacu yaduhaye iterambere ibyo two turinjira ntugira ko bingana amasoko arubakwa amashuri arubakwa mato n'ayisumbuye ay'imyuga amasengero meza agerekeranya arubakwa amavuriro ibitaro amabarabara Imana yatugiriye neza nibwo bwa mbere mu buzima bw'igihugu cyacu Burundi twitunganirije ibwizwa shingiro ryacu amategeko ngenderwa ko y'igihugu bwacu abarundi atamunyamahanga agiyemwo kandi mu bwizwa shingiro Imana ikironke kibanza ca mbere igihe cyose uzokoma turi kumwe n'Imana yacu ntituziga tumaramara n'umunsi n'umwe ngigi ibanga ndabahaye abarundi turi kumwe n'Imana yacu ntituzomaramara ku munsi ugira 4 Sebarundi yarigishije urwaruka ararutekerera impanuro za kivyeyi zizobafasha kubaho neza mu buzima bwabo bashima bongera basenga ni mu mutege yombi muze murondera ishari no munsi n'abana baravukana rimwe na rimwe atari abantu bafise Imana muri bo bagashimira iby'Imana yabahaye utafise kutagira Imana ni ngorane ari abantu bavukana wewe uteye imbere ukacashavura
hagomba gusivya iriba ryawe bariho barisibishe ingeso mbi barisibishe imvugo mbi barisibishe inyifato mbi ingeso mbi ububeshi ubwibone ubusambanyi urumogi amatabi ibyo byose ibyo ni riba bagomba gusivya iriba ryiwawe tuza kwihagarara neza we uri riba utekwa mukura sibura igihugu ni riba ishure wigako ni riba isengero usengamo ni riba utekwa muri kurasibura wewe ubwawe uri riba utekwa muri kuragira kigoro kukwiraba neza kugira ngo usibure iriba ryawe kirazira kujana umutwe nk'uruyuzi ugwarwa kwa kino gihe ndababwire mugeze mu gicacu cy'u Burundi ahiyaguye mugeze ahiyaguye kumenya ibihe ugezemwo Burundi ni riba ryawe mugenzawe ni riba kuko nta numwe yikwije mugenzawe ni riba Imana yaguhaye uravoma ko abafilisitiya n'abantu batanezerererwa n'ibyiza Imana igukoreye kubera ko yirondeye ikaguhemba bigaca bitera umujinya bo baze neza yuko bironse utarubikwiye Imana iguhaye nta umanuza reka ishari rize kuko ivyo Imana iguhaye bizobatera ishari kandi ntaco bazobihindurirako. Aho rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe nyene yariko arigisha indongozi zitandukanye kuvyerekeye kwimenyera ngo indongozi ntimenyerwa nakarengwa kamenyero kica inkware. Muravyumva umuntu akuntu ashobora kujya no mu munyororo azize kamenyere umuntu agakubitwa gashaya azize kamenyere cyangwa umuntu akakwa n'amabanga yiwe azize kamenyere. Kamenyere ni kabi cyane rero ntumenyere umurongozi numumenyere ndamba. Kamenyere kanyaga icubahiro akamenyere gatuma utacubaha umuntu ugasanga uramukengera. Kamenyere kanyaga ubwiza bwa mbere bw'ikintu canke bw'umuntu. Urwaruka nago nyene rwarahakuye inyigisho zihambaye bashikirijwe na Ambassadeur Albert na Sasagare. Ico uzoba ejo bitegurira mose ico wifuza kuzoba uri mu muvyeyi yakoze uruhara rwiwe yakuvyaye arita ku rutara akakugaburira akakwambika impuzu nziza kugira ngo usesuke ntugire complexe uri mu bantu ahugana ku ishuri ryiza kugira ngo uzobe umuntu azogira ico yimarira mu buzima ahagiye hose ashobore kwibeshaho. Iyo ni integuro y'umuvyeyi. Mugabo wewe nawe uno muzi ushaka tuganire ni gute wotegura kazoza kawe keza k'imyaka iri imbere. Umukuru w'igihugu mu nyigisho zo kuzirikana vy'igihugu hariho umugani atangura kuvuga ngo winjira mu kintu utazi ugacika utazi. Kuvuga kazoza kacu ubuzima ducamo ni kibira, ariko ico kibira rero umwibiza kwicara ukitunganya ukitegura ukamenya uti hariya nzohura n'izuba, nzohura n'imvura, nzohura n'amahwa, nzohurayo n'inzoka, nzohura n'inzara, nzohura n'ibindi byumvira nabi, nzohura n'abantu. Ukavuga uti none est-ce que ni capable, ni prêt guhangana n'ibyo bintu byose? Iyo usanze ushaka guhangana nabyo ukabanza ukarindira, ukabanza ukambara inkomezi. Ikizofasha gushika yabumbira umwihariko wa mugambi muremure mwateguye ubwanyu inyifato, discipline, attitude mugiro. Uwera Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirihabwe icubahiro, maze ubwami bwawe buze ku gihugu cacu, ubwami bwawe nibuze kubatuganza, ubwami bwawe nibuze maze butsinde ubwansi bwose bw'umwiza, ubwami bwawe nibuze kugira ngo buhagarike ibikorwa byose by'umurwanizi, ubwami bwawe nibuze kugira ngo Mana wubake igihugu n'abari muri co uko wabisezeraniye umusavyi wawe Yosuwa. Natwe turakwiteze kugira ngo utuyobore, turakwiteze kugira ngo utwereke inzira, turakwiteze kugira ngo mwami umugisha uducuncubukire, izuba ryawe ryake maze abantu babona umuco wawe. Ngwino haza Burundi ivyiza,
ngwino uhaze uburundi umugisha kugira ngo muri byose na hose dushimishe izina ryawe. Tukweretse abarongozi bacu na cyane cyane tukwereka umuryango w'umukuru w'igihugu cacu. Turagushima ko wamwiyeretse, turagushima ko wabanye nabo, turakwinginga kubw'ivyo kuguha umutima kwabo gutume nawe ikiganza cawe kiba kuri bo. Uhezagira iki gihugu wabahaye, maze uhezagira abarundi, uhezagire mwami uwo wese ashizwe hejuru kugira ngo igihugu cawe kiba amahoro. Natwe dushire hejuru tugushime, tugutazire, tuguhe icubahiro kigukwiye, maze ubuntu bwawe dutwire twese, imbabazi n'ubuntu bwawe bitubeko mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'irya Mpwemu Mweranda. Amen. Ku mutaga nyakubahwa Pastori Denise Nkurunziza yaratanze inyigisho z'inkoramutima, aho abari ngaho bagiye babonye yuko ingero y'icaha ari urupfu. Ndakwinginze Imana ngiri turavyira tangara kandi n'ivy'ukuri ratangara, ikavuga ngo naruguruye imiryango kugira ngo abantu nibapfe urupfu rubi, kugira ngo abantu nibaje muri Gehinomu, ariko abinjira ni bake, abinjira ababona uwo muryango ni bake. Imana iratangara ukuntu idukunda, ikaba yaratanze n'umwana wayo, ariko atari bose bamwizera, atari bose bamwizeye. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane, nico gituma mwijuru haba umunezero. Iyo umuntu umwe gusa avuze ngo ndatandukanye n'urupfu rw'ibihe bidashira, ndatandukanye nago, mwijuru baranezerwa kuko ubugombe bw'Imana buba bushitse. Niki Imana igomba ko abantu batopfa urupfu rubi, batopfa ibihe bidashira, ariko bagira ubugingo bw'ibihe bidashira. Haleluya. Icyaha kidutandukanya n'Imana, kuko umuntu afitaniye imigenderanire myiza n'Imana ntabura amahoro, aranezerwa, agubwa neza, agira amahoro mu mutima, nta kimutera ubwoba. Haleluya. Nagira ndakubwira rero uyu mugoroba, icyazanye Yesu no kurondera wewe ukiri mu byaha. Yesu aragushaka n'uyu munsi, aracyasemerera ngo wewe uri mu byaha ingo, wewe uri kure y'Imana ingo nyizera gusa, icyo agomba no kumwizera, ukizera igikorwa yakoze ku musaraba. Ngo bamwizera ntibazopfa rubi, ariko bahabwa ubugingo budashira. Haleluya, haleluya, haleluya. W'igihugu yarataziriye Imana arabica biracika. Mwirabire. Narakubonye Mana, narakubonye, narabonye neza ya maze ndanezerwa. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana. Oh, narakubonye Mana, narakubonye, narabonye neza ya, narakubonye Mana. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana. Oh, mu Burundi bwacu narakubonye, narabonye neza ya, narakubonye
Nyanicubahiro Mana mushobora byose, banyecubahiro mwese mukoraniye ngaha, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, n'akanyamuneza no munsi tariki 23 Myandagaro umwaka wa 2018 duse guhanira ngaha ibuhiga. Dushimira Imana ku byiza yadukoreye muri myaka 3 heze, umuryango mukuru w'igihugu umugabo n'igihugu cyose cy'u Burundi. Ku byivo kandi turashimira Imana ko twaramutse amahoro. Dutangura ejo twabyumvise no masengesho twusiye no hino, ukuna akavura kaguye none umunsi kaguye. Ku bw'ivyo Imana yaturetse kidodo yuko no masengesho yakiriye neza cyane. Tuyikomera abashimana yacu. Ariko buri ngaho umve ko waje ngaha mu gishingo c'abarundi bose ushimira Imana, nyagushima ntagira n'agatonya wirengagiza. Ariko Imana yashatse ko no munsi rero mu buryo budasanzwe tuvuze make, kuko ijambo ry'Imana twaryumvise, turakeje bakiriye agakiza kandi tunabifurije gukura. Tuje muri Dar es Salaam rero mukeneye akanyuma akururuka nzu. Oh, Abera banezererwa izina rya Yesu, bibamara imibabaro birabatinyura, bibamara imibabaro birabatinyura, umutima ukomere Igoriukiza ushonje inauhaza irurushe, ushonje inauhaza irurushe. umushima mu mutima wawe, amaguru yawe ashime, amaboko yawe ashime, umutima wawe ushime. Niryo nkizo yanjye nziza ihora igigira, urutare nubakako inzu yanjye niwe wanyitangiye, ni wewe wanyitangiye. Hallelujah. Umwami wanje urumugera ntagira, hallelujah, n'umukunzi nkunda, urumugera ntagira, n'umukunzi nkunda, ni wewe bugingo bwanjye, ni wewe bugingo bwanjye, kuri wewe niho ntamurarikwa n'iru, ni wewe ushitsayo, ni wewe ushitsayo, ntamurarikwa n'iru, ni wewe ushitsayo, bigaragara kwa Bwana. Ishimwe gushima, naho nabasha kuvuga ibikubereye, naho nabasha kuvuga ibikubereye, sinshobora kugushima uko bibereye,
munsi ugira gatanu hari umukozi w'Imana yavuze yuko Burundi bugiye kubera akarorero keza amakungu kuko bwarahezagiwe mu kuronka indongozi zubaha Imana. Nyanicubahiro Petero Nkurunziza nawe yarigishije indongozi gushima nyagushima be no gusenga nyagusenga. Ikintu gihambaye cyo gushima nyagushima, tuvuze gushima nyagushima no kubona neza yuko no mu bihe bigoye ugumushima. Gushima nihe bigoye kuko ibe bigoye bibeko rategura ibihe bishasha byiza. Gusenga nyagusenga niyo migendera yawe gukomeza hagati ya wewe ni Imana iri barukuru umuremyi w'ijunisi nyene byose niho gusenga nyagusenga. Ucura bari wishire ku munzano no munsi urabe umwanya wamara umara imbere y'Imana uko urarondera Imana yakugiriye neza. Imyanya umara uri mu kabari ingana gute? Uje kuraba umwanya umara imbere y'Imana, umwanya umara mu gupanga amarementanya kugira nawe umuntu ungana gute? Hari abantu atakindi bajeje atari ico gusa, kuva mu gitondo akari karapanga gusa, hagapanga ukuntu yokora ikibi gusa, ukamenya ubuzima bwe n'ukora ikibi no gupanga n'umwambika ibara gute. Uri umunsi gusenga gusenga uraba umwanya wawe ungana gute imbere y'Imana yakuremye yakurobanuye ukabira imbuto y'indobanurwa. Kwizina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, muze dusenge twifashishije ino zaburi y'107 yo gushimagiza umukama ku buntu bwiwe. Nimushimagiza umukama kuko ari mwiza, kuko ubuntu bwiwe ari ubw'imyaka yose. Abo umukama yarokoye nibabivuge, abo yarokoye akabakura mu vyara vy'ababagwanya, akabashwabura akabakura mu bihugu, mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no ku kiyaga. Barayerereye mu bugaragwa mu ntara yagadutse, ntibatora inzira ija mu gisagara bogereramwo. Barashonje baranyotewe, amagara yabo arabaherako. Hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimwo, nawe araheza abakiza amaganya yabo. Yabacishije mu nzira igororotse kugira ngo baje kugerera mu gisagara. Nibashimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe, kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Nkako niwe amara inyota unyotewe, uwushonje akamuhaza ibyiza. Ababa mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, babohewe mu marushwa no mu mvuto, kuko bari baragararije amateka y'Imana, bagakengera imigambi ya rudasumbwa. Umutima wabo yawucubishije umuruho, baracuranguka ntibagira ubatabara. Hanyuma beranda baratabaza umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. Yabakuye mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, acagagura iminyororo yabo. Nibashimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Yaramenaguye inzugi z'imiringa, avunagura ibihindizo vy'ivyuma. Bacitse ibizeze kubera ubugome bwabo, barateterwa kubera ivyaha vyabo. Umutima wabo wari wahuze ico kurya cose, kandi bari begereje icobo c'urupfu. Aberanda batabaza umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. Yarungitse ijambo ryiwe arabakiza, abasimbisha icobo. Nibashimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Yarakuye umukene mu marushwa, arondora imiryango nka kurya kubusho. Abantu b'intungane bariboneye baranezerwa, umunyakabi wese ntiyabagikura ku munwa. Ninde ari umunyabwitonzi niyitwararika ivyo bintu, abantu batekera ubuntu bw'umukama. Nihani nahazwe Data na Mwana na Mutima Mweranda, kuko ariyo Mana iriho niyamyeho nigira ngo ize mu myaka n'imyaka. Amen.
ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Mutaga niho habaye ibirori bisozera ico gisabisho. Byari ibirori vy'akaroruhore wohora uraraba. Nyanicyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi mukanya dushe tubashikiriza akaganuke kavuye ku mutima kavuye kandi mu vy'Imana yaduhezagije muri uno mwaka. Imana mushobora byose niziga mu Burundi n'abarundi yongere iduhundi imigisha n'imihezagiro twese murakoze cyane. Gira nivuga njegetse umugara ngaramange nikore mu gahogo nahogo impaye igitumizi w'Imana mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Biteze ko hagera gutanga amahondo wowe wategetse akadada na karadede ukavyagiza umwidegenzo murava mubere igihugu ataguhugu nangwe ingabo n'abagabo bijunje n'ijambo busubiza iteka n'iteka iterambere na busaka ni busaka. Ashimeshi ku Mana yacu ngiri rero igane wuke Imana iduhaye inyuma y'ino minsi 5 tumaze ngaho ku musozi muremure w'ibuhiga. Iganuke rya mbere Imana mushobora byose iratanze ku Burundi no ku Barundi ubasha bwo kunesha ubushobozi bwose bw'umwasi. Ubugira kabiri Imana mushobora byose ishize iriba mu Burundi ryo gukiza amahanga. Guhera uyu munsi ingabire z'abarundi zitandukanye zigiye kwigaragaza bikomeye ku isi yose. Ubwa gatatu ari ubwa nyuma urukundo Imana mushobora byose yakunda Uburundi n'abarundi iragongerereje kandi uburake bwari ku Burundi no ku Barundi irabusubije inyuma. Warakoze Mana integuro yawe ni nziza, 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 warakoze Mana integuro yawe ni nziza. Muri ijuru n'isi turarengutse uno muhingamo igenekerezo rya 2026 Myandagaro umwaka wa 2018 turaciye bugufi turi mu gishingo c'abarundi bose tuje gushima no gukenguruka ibyiza n'ibitangazo dukoreye muri iyo myaka 3 iheze. Tubanje gusaba imbabazi ubwa mbere, turasabye imbabazi ku byaha byose twakoze kuvukira mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ibyaha byakozwe n'abasokuruza n'abatwitanga imbere bose n'ibyatwakoze twebwe abarundi bari no munsi. Turasabye imbabazi ku byaha byose twakoze.
uyu ni umunsi ugira indwi, umunsi wejejwe, umunsi uhezagiwe, umunsi wo guhaga ibyawe. Turagushima Imana nziza ko duhagije mino minsi 5 tumaze ngaha mu ntara nziza ya Karusi wahezagiye ngaha ku musozi muremure muri komine ya Buhiga. Turagushimiye cyane ko wakiriye amasengesho yacu, twaje gusenga nyagusenga, tuza gushima nyagushima kugira ngo twitege intsinzi zawe. Turagushima Imana yacu yuko twagize ibihe byiza muri ntara nziza ya Karusi. Mana yacu turagushimiye ku butumwa bwiza waturungikiye. Turagushimiye kandi Mana nziza ko twakira inyigisho zawe. Turagushimiye kandi ko twagize amasengesho. Mana yacu yose urayakiriye. Nejo tubona ugoro wa mwiza, tunezerewe duciye bugufi, tuje gushima no gukenguruka kugira dukora mu minsi 5 yose iheze ishobora kibicawe. Turagushimiye. Turagushimiye mbere tunagukomeye amashi. Turagukomeye amashi kubitangaza n'ibikomeye wakora igihugu cyacu cy'u Burundi, kandi turiteze byinshi ugiye kubandanya kudukorera. Turagushimiye kwiganuke waduhaye no munsi. Mana yacu uratuzigamye mino myaka 3 iheze, uzigamye indongozi zigucacu Burundi tuhereye ko warazigamye u Burundi, watuzitiriye impande zose ku mbibe z'u Burundi, uturinda abansi, uturinda ibitero by'umugwanizi, uraduha intsinzi ku bansi bacu bose, maze utugwanira intambara tubona nizo tabona. Warakoze Mana yacu n'uhabwa icubahiro. Turagushimiye kandi Mwami Mana nziza, wabanye natwe atugiriye neza, uraduha ikirere ciza, uduha umwimbu umusesekara, uhezegera amasho n'imikuku yacu ndetse n'ubutunzi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi buriyongera. Turabigushimiye Mana yacu n'uhabwa icubahiro. Turagushimiye kandi Mana nziza yuko abarundi bene wacu bari barahunze benshi babande gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi bagashika amarembe bakigwa neza. Turabigushimiye Mana yacu. Ibyo twoshima ni byinshi, waduhamagara meza, uduha ubuzima bwiza. Mana yacu duhiterambere, uduha kumenya no kugukorera. Mana nziza, ishengero rya riguma rihagaze neza, abantu bande yakwirukira ndetse barakira ku mutima. Hayo iminsi mikuru mu ijuru, warakoze n'uhabwa icubahiro. Mana yacu turekanye no bendera ry'u Burundi, ariko Burundi bwacu dufashe no biganza byacu, iriguza shingiro toraye twitoreye byose tubishize mu biganza byawe. Ubutegetsi bwose bubi wawe, niwe waduhaye u Burundi. Iriguza shingiro Mana yacu nitwe twagitoreye, nitwebwe twagitunganirije, twaje kuri gushimira muri no ntare y'abayambere mu kuyitora. Turabigushimiye Mana nziza. Mana yacu reka Barundi tugushime, waraduhaye uburyo kurikora amafaranga yo kwikoresha. Mana yacu amatora agenda neza cyane, mu mara umutekano ntangere. None raba turarire kujya imbere yawe, uri twakirire nyene mino ntara y'abayambere mu kuyitora. Mana yacu turahezagiye u Burundi bwose n'abarundi. Reka Mana yacu umugisha u Burundi n'abarundi bose. Reka Mana yacu uzigame u Burundi n'abarundi bose. Reka Mana yacu umurikishize mu nyonga hawe u Burundi n'abarundi bose. Reka Mana yacu ugire neza u Burundi n'abarundi bose. Reka Mana yacu urabe neza u Burundi n'abarundi bose. Reka Mana yacu amahoro yawe abe mu Burundi no mu barundi bose. Reka izina ryawe ry'ubasha n'ubushobozi ribe mu Burundi no mu barundi bose gwe n'umunsi ni bidashira. Turagushima ibyakorese byose. Turagushimwe wese kizakigura agashikano hano. Abantu bapfukamishije imitima yabo n'amavi yabo hano kuno gicaniro. Ifoto yawe Mana yacu irame muri kirano hano. Urabantu kano kigoro bakoze. Kugeza no munsi byandika muri gitabo cawe ntibagiranwa. Biduhere kugororoka, ubiduhere umugisha. Ushigire ucacu cy'u Burundi, ushigire imiryango y'abarundi bose n'ingo z'abarundi bose. Ndetse abuzukuru n'abuzukuruza bacu tubabera intango shasha. Abuzukuruza bacu bazamererwe neza, baze bihayagize abasoko n'abasokuruza babo, ariko twege mugenge iki uzobukoze Mana yacu. Turahezagiye rero abarundi bose, turahezagiye intara ya Karusi, turahezagiye abenegihugu bose nga mu ntara ya Karusi batwakiriye, turahezagiye kino kibanza ciza
umuntu wese atoyikandagire ko azabone ko ari Imana. Abazoca kuno kibuga bose bazofatwe n'ubushobozi bw'Imana, bazaguhindukira bakumenye bagukore kandi bakugumeko. Nagira umuntu azoza kukwambaza kuno kibuga azogera atakubonye. Wewe no munsi kino kibanza ukihezagire ugishe mu bushobozi bwawe. Mana wagwaye ingwara zo kumutima no kumubiri bazabakirire. Turagushimye Mana nziza, turagushimiye kumugisha abanyakarusi batugabye hano hantu. Turabasabiye Mana yacu bakuye basubize mu kono mu ndumane inshuro 1000 baronka ivyo batanga n'ivyo basigarana. Turagushimye Mana nziza, ire turakuragije abashitsi bose n'abene y'ubose baje kwifatanya natwe mu masengesho. Tugiye gufata inzira dutahuka, maze Mana yacu twishize biganza vyawe kujya abanye natwe mu kuza. Turakwiragije kujya abanye natwe Mana no masengesho imisi 5 yose. Turagusaba turakwinginze uno mugoroba mwiza twese tugiye gutahuka, tugenda amahoro, dushika amahoro, tugendane nawe, utwitangira imbere, ugenda urivuga mwizina kuri Uhoraho, ugira ubu n'ubugirira n'ikigongo ukigirira, dushika amahoro, urushize kutwiyereka, tuve mu bwiza tuja mu bundi. Tugushima ibyakoretse byose, tubanje no gushima n'igano ko duharira ahantu. Turaryakiriye Mana yacu, turakuryakiriye mu gishingo cy'abarundi bose, kandi turagushime yuko dutaje udutaye imvumure. Turatahukanye igano turabigushimiye. Urakoze Mana nziza, urumvise amashi y'abarundi bagushimira. Reka rero Mana tugushimire ibyakoretse byose ngaha mu ntara ya Karusi. Ino misi 5 byakoretse byose hano hantu turabigushimiye. Byo twagusabiye hano hantu warabyumvise. Twarashimye nyagushima, turasenga nyagusenga, turasaba nyagusaba. Turiteze ko tugiye kwakira byinshi. Tugushimire ibyakoretse byose, tukwiziye kubizoba ishobora kibicaho mu isi no mu ijuru. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubigusabye kandi tuvyizeye. Amen. Nino ngaha dusozereye ko iki kiganiro Imana rugira byose ibandanye iziga mu Burundi n'abarundi naho kundwiza.